Nonge ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Nshimira wowe wese umaze gukora subscribe kuri no channel. Sinokwibagira nawe wamadufashe kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. Iyi ni BDI Info, urubuga twihaye hangiro ryo kugira ico dutwama duterereye ku buzima bw'abarundi bari mu Burundi, eka n'ubuzima bw'abarundi bari mu Burundi. Twongera tugira ico duterereye kandi kwiterambere ry'abarundi eka n'u Burundi. Ino munsi ndafise ico nkeneye ko tuyaga, reka ndagusabe nimba uri mushasha avaye ko tuyaga umakore subscribe kugira ngo ibiganiro by'iwacu bizokwame bigushikira bitagoranye. Hama ino munsi ico nkeneye ko tuyaga mwibaza ngo ni giki? Ino munsi nkeneye ko tuyaga ku muhungu bita Chevare Rupfu. Ndibaza Chevare benshi muramuzi kunsumbya no Murundi yamenyekanye cyane mu bintu byo gutukana, atuka umuntu wari we wese na cyane cyane ataravye imyaka afise canke ngo arabe izina giwiwe. Impamvu nkene ko tuvuga kuri Chevare niyi ava yuko rero tumuvuga ko reka maye nshishemo kano kantu ubugira kabiri canke gatatu kuko yandakunda ukavuga. Abarundi hari ukuntu duhendana, ugasanga turiko duhendana mu buryo bwahe. Wewe ukaja ngaho ukugurura channel kugira utuke abantu bagenzawe, ngo ni uzomenyekana hakiri kare. Uvuze nabi uramenyekana cyane gusumba ujya muntu avuze neza, kubera ni kwisi. Kuri no situriko umunyakibi aramenyekana cyane kandi arahabwa n'icubahiro cyane ni yafashwe kenshi uzurabagenda shungerewe inkozi y'ikibi gusumba ujya muntu wineza. Amba nshatse gusigura iki? Uzuraba umuntu yivye inkoko inkona akubitwa, uzuraba umuntu yivye inkoko inkoni akubitwa, n'umuntu yivye akabande k'inka nk'ijana bagenda mucungereye n'inkoho ziriko. Impamvu mpande ndavuga bino bintu ni kubera iki? Hari ukuntu ngaho mu Burundi usanga umuntu atereye iciyumviro aboneka nk'umwasi, ariko ujya muntu atukana atababangiriye afise aho yegamiye ashigikiwe n'umutware kanaka canke ashigikiwe n'ubutegetsi kanaka waba uri kuri iyo ntwaro muri uwo mwanya, ugasanga ujya muntu nubwo yodekona baramugarukana nk'intama bakayigarukana nyene mu ruhongore. Ivyo mpande ndabivuga kubera Chevare. Chevare ni umuntu yamenyekanye mu bintu byo gutukana nkuko nari nabivuze. Yaratukanye, nta muririmbye yaba uwukuze canke muto atatutse, haba muri bano baririmbye yamenyekanye ubuvuba nawe atavuga ko, kandi mu byubahiro by'iwabo wewe yaragerageza akamera nk'abashira hasi musi y'ikirenge, simvuge musi y'ikirenge, musi imbere y'ibivu, nka kujya ko kuvuga umuntu yapfuye kuko ntakumva ntaco biba bitwaye. Nubwo wogenda ajya kumva yiwe ugatukaniraho ntaco biba bitwaye, mu gihuru umwe nta cabona kiba gihari. Ariko urabona ko yatukanye nta muntu numwe yamuhagarika, ariko byarashitse ngira nabo nyene barabona muri babandi bakunda kuvuga yuko bashigikira imico n'akaranga. Harageze igihe babona yuko byarenze ihaniro baramusongako. Sinzi ko yavukiye mu Burundi akuriya mu Burundi kubera ijya inspiration yari yadukanye si y'abarundi. Tuyimenyereye cyane ku Banyarwanda, niwe amenyereye bijya bintu byo gutukana, byo gutuka umuntu utamuza atakuzi, ugasanga wahura muremeka n'ivyo atazi. Abarundi rero ubutumwa nkeneye kubutanga ku barundi bahora bamusupporting. Aha mu Burundi utukanye uramenyekana cyane, abantu kuri Facebook bashira ko follow, barakujoina, bakakushira kama commentaire, bakakuryosha, bagakuha like nk'agahembo nyene ko mu content creator. Urabizi yuko mu content creator ukoze content ntigire ikivuzwe ko, nikoregwe like, niba yikoreye partage hajya ntuba urafatisha neza. Chevare rero ko yari yamaze kubona yuko yari yafatishije neza bijya bintu, ubwo buhembo bwose yaraburonka. Baramulayikinga, bakamufollowinga, bakamuha amakomantere ayamutera intege nk'injya vyiziwiwe nyene nk'ifungurwa ziwiwe. Mugabo igihe Chevare afatwa, ikintu cantangaza
ikintu cantangaje ni muri ba bantu nyene bamutera intege, ba bantu nyene bamutera intege mu makomantere nibo bagiye ko bavuga amajambo. Prito tutarashika hiyo, umuntu wa mbere yatanguye kubimenya, sinarinzi yuko agira amatohoza ashika kurya, ndamuzi ku bintu nawe nyene vyo kuvuga amajambo menshi nka kunya kwa Chevale, ni Chimamanda Moses. Niwe yatanguye kuvuga ati kwa Chevale rugeze Nyanza rake nguru n'ibishakoshi gururutse imoto, gururutse yavuze probox ruko rurondera ukuntu goronka imodoka irutwara ku Mugina hama rujabuke umupaka, mu nyuma yongera ratako. Burya rero Chevale kigeze Kigoma kandi vyari byo abantu baguma babona ni ya majambo nyene yo kwa Chimamanda, ariko jewe naco nigeze ndabivuga ko imbere kubera nayo ndabizi yuko abijya bijambo bivuga cyane mu Burundi ugomba ubushigikiye intwaro, impembo yiwawe ni jere ni prison. Eba burya rero urukurukuru rwo kwa Chimamanda rwabaye inkuru, imvugo yabaye ingiro. Chevale yari yatorotse bivanye ngo n'ukuntu bari ko baramurondera, kandi rero ngo yaronderwa n'inzego ziperereza, ariko kubera ari umwana nyene avugira leta, nubwo yakunda kwasamanga mumbare ko amvuze iryo jambo, nubwo yakunda kwayagura ntiyayagura kuri leta, yayagura kuba abo bandi bantu basanzwe, ariko leta nayo ikibagira yuko bajya abantu bato bato nabo ariyo leta kandi ikomeye, nikomeye nirarira patrura nivuga nitanga abavuga nabi intwaro, ariko nabo bakaca bashigikirana na wa muntu nawo atyoza ba bantu bato bato ariyo leta. Bari bamutaye ko numvise ngo kugira yigarukane nuko yumvise ko bafashe mugenzi wiwe wafata nka mwene wabo, baramufata bamama bamutamo, cicace gituma avuga ati ngira agatima karagarutse, avuga ati none ko je watareta natuka ibintu byo bari biki, aratinda arishikana. Ariko ko yari yarubase izina Mutama hari yamuvayo, yaragiye aramuvugira, ngira yaragiye amuvugira n'abajibi wiwe abagenzi biwe bavuga ati maga igito gitabwa iwabo uno mugesera ko atigeze avuga nabi intwaro, reka tumugarukana. Twari tukiri kwikakano rero abantu bahora bamushigikira, amaze gufatwa muzoge mugende muri amakomantere ngo subire wita bya bizina ngo uri urupfu no munsi rero rapfuye, urupfu mbega rurafatwa ko rumeze nk'umuyaga, ngo subira wite ukuri mfumu king. Jare ikintu ngunda kuvuga, Chevale kuba yaragarutse arasaba ikigongwe, batumarize ngo bamutemwo, harabaye ikintu bita mistake. Bijaboneka ko umenga ari abandi bantu bahohoterwa bivanye n'ukuntu bataba bamenyekanye. Chevale ku majambo haravuga amajambo yatutse abaririmbye nka ba Fabirove, ba Bifesi, ba Big Fizzo, ba Satubi, ba Melanin Boys, ba Mr. Aye n'abandi benshi. Yarakwiye kumaka ryamayo kwanza, yarakwiye kumaka ryamayo n'abatibere benshi ntibakunda kumwishura kubera ngira bacamutinya kubera ngira bari bamaze kumenya yuko afise abamushigikiye muri bijya bintu. Ariko nongenda garutse ko Chevale yihanuye akabivugira kuri media yuko atazopfa subiye kwihagira abantu, kwifatira abantu mu kanigo abatukagura. Nizere yuko yihanye, nimba atihanye naho nabone ngo baramushigikiye mu Burundi kandi hariho abagenzi tubayeho kujya kugwiha. Nongenda gisubiremo, abarundi bamwe tubayeho kujya kugwiha, kujya bamusapota abantu bamaze kumva acakiwe canke bamaze kumva ko yararondegwa. Nta komantere zishikizana, mu komantere zishika ibihumbi zakunda kumukomantako, nta komantere zishikizana zigeze zivuga ati nukuri ni bamutezurire ngira ntazosubira. Bose baguma bavuga ati uwo mugesero wo mutandero ahubwo niba mufunge. Babere Chris bazize ubusa, kubera Bere Chris amajambo yavuga uno musi akabavundiye mu mpimba n'amajambo Chevale yahora avuga. Chevale akaba yitegembye atigeza nukira n'umuryango w'agasho,
hakagenda gufungwa mugenzi we, umugenzi watani ivyaza muzi uko nyene umugenzi we. Karenganyo karacaharigira amahoro, kandi mwikomera amashi abantu mukirenganya abandi muri ubwo buryo, mwikomera amashi. Ndabashimiye abarundi rero ukuntu tumeze nk'uguyiha, baragushuha bakagushuha ucaki bo bakwatijya nyoko, uribaza biragusha, ni waguyikwegeye uzorukarisha ruzomumwa ukaburagiye mugasho. Ce ndongera ngira ico nterereye ku butungane bwacu bw'u Burundi. Chevale nkuko nari nabivuze, kuba yari hanuye ni vyiza, ariko Chevale yarafise indero nke. Nubwo dutandukanye twese ama pourcentage y'indero, ujya ngira yarafise nk'ibice nka 7% canke 3. Yaratukana atawo ntawo tubahuka. Mugabo Bere Chris yivugira ku majambo yuduhera yifitiye dukeyi canke two yakose, aragandiye mugasho mu mpimba aho ngaho agomba mvuge ho murembwe, agandiye ngaho mugasho kibujumbura. Ata muntu umwe yigeze yubahuka, ata muntu umwe yigeze atuka, nako batagize bamuremeka yuko yifotoje ari kunya mu myumbati yatituye imisho n'akaranga. Ntavyo batagize bamwagiriza yuko yaryamanye n'umwana ari munsi y'imyaka 18, kandi bari babana bo mu gisyo bamenaguritse bangaho mu Kanyosha babaye ibitebo. Mugabo baravundiyeyo. Ubutumwa nkeneye gutanga, abo bantu barenganya abandi, hari abandi bafashwe canke bakora ibintu nubwo bofatwa ntihabemwe akarenganyo. Nk'uwafashe Chevale cyangwa ari gufata Chevale akamufunga, sivyo ndamwipfuriza, nta karenganyo kaba karimo. Abo bantu rero bigira ngo ni inzego barenganya abandi, nabo nyene bikebuke kandi batezurira abantu bose barenganijwe. Mu gihe abantu b'amafuti baguma bidegembya nka kujya kwimbeba mu vyema biberangura, babatezurire. Kandi nabo bantu bose mushigikira abo bandi bantu ariko batuka abandi, batuka inzego canke batuka abanyagihugu bato batariko aribo bene Burundi binzira karengana. Mwagura ubusho bwo kubashiramo. Nta bindi bintu nari ngene kuvuga kuri ndo cyane. Sindamwipfuriza inabi, ariko ko yaguye akagaruka hajya baracamuteze, ari mu jisho, ari muri lensi ya kamera, hajya baramubona. Reka rero nshimire wewe wese adukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Nongera nshimira wewe wese umaze gukora subscribe, sinokwibagira nawe wakoze like. Nimba ufite uterera comment section iri ngaha kubgayo. Reka ndagusabe ushiremo icyumviro cyawe muri commentaire. Nimba kino kiganiro cakuguye neza, twagushimiye cyane. Nimba cakuguye nabi, tugusaba utubabarire, ariko nizere yuko ikizogaruka kizokugwa neza. Ndabakunda cyane, love you so much. Bye, mubandanye mugira ibikorwa vyiza, na cyane cyane abadukurikirana bari mu Burundi, muri Zambia, Mozambique, Kenya, Malawi, United States, Canada, South Africa, Australia n'ahandi henshi aho muherereye. Ndabakunda cyane. Bye sharp.